You're right, ladies and gentlemen, mwamaze kubibona imbere ya screen ni Jefferson the horse cyangwa bakayitaka gusa bikwiye behind the camera ndi kumwe na NGM dukore uno musituri neza kwigenekezo rya 14 ukwezi nuko 9 umwaka wa 2024 ndaguhikaze shobore kukubwira ibyo naguteguriye biriko biravugwa muri BMI ndavuga muri Burundian music industry. Welcome guys. Amakuru yuno musi chobora kwibaza ngo tugiye kuyahera hehe ndagutwara hariya kwa Mugani Desire aka The Punch Boy aka Desideratus aka Legendary aka Kabchungu aka Ndugwe n'ayandi mazina menshi muziki wagiye umuha ni Big Fizo ubona yuko agiye gusohora album izoba igizwe n'indirimbo zitari nke album izoba yitwa 777 Big Fizo kwigenekezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 yamaze gutangaza ko biri official yamaze kubikonfirminga azoba ari hariya mu Bubiligi i Buruseli kwigenekezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka turimo ni Big Fizo kubarira ati get ready and take position ku bantu bariko baravuga yuko ntariko ndakora ku bantu bariko baravuga yuko ndi muri comedy babwire muti Big Fizo is still in the game. Yes, nuko Big Fizo niyo makuru karamuvugwa ko reka nkurikiza makuru yanje kuri Bizimana Abubakar Karum benshi bazi nka Sabi benshi bazi nka Furungu benshi bazi nka Satura n'abafrena mawe n'andi mazina menshi nawe nyene umuziki wamuhaye ni Sabi ubona yuko nyuma yo gukora indirimbo yise Je vais bien indirimbo irikira bikora neza ku rubuga rwa YouTube indirimbo irikira bikora neza hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'u Burundi ubona yuko ari indirimbo igenda ibikora neza cyane gose yamaze kumenyekana ku rugero rushimishije cyane ni Sabi ubona yuko inyuma yo ndirimbo agiye gukora indi ndirimbo izoba yitwa Fagio ni ndirimbo kandi yavuze yuko ari featuring ariko atara confirminga neza umuntu bazoba bari kumwe ariko azoba yavuze yuko ari umutanzania abikora neza mu mudiho wa amapiano ni Sabi ubona yuko aherutse gukora ga short video yerekana dance ndetse anumvisha abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi b'umuziki muri rusangi amapiano agiye gusohora ingene azoba ameze ingene azoba ryoheye ugutwi wumva yuko ari indirimbo izoba yakozwe na Liza Classic no producer bikora neza cyane hariya mu gihugu cya Tanzania ariko akomoka ngaha mu Burundi wacu muri +257 yes Bizimana Abubakar Karum azwi nka Sabi nawe nyene agiye kugaragara mu giteramo kizoba gikomeye cyane gose hariya mu Bubiligi i Buruseli hazabari kwigenekezo rya 5 ukwezi kwa 10 umwaka 2024 aho bona yuko azogaragara ku rutambiro rumwe na Kitoko kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuririmbyi azwi ku izina rya KB Boy azojana n'umu MC ubona we sundi n'umu MC azwi ku izina rya Ami Pro the MC azoza bikora neza cyane gose ngaha muri industry ya +257 ni Sabi rero ubona yuko akubwira ati get ready in deck position imbere yuko ngenda muri ico giteramo cha Brussels zobanza ngende ndabatayemo akagoma gashashi kama piano kameze fresh get ready and take position ane karagwa kuri Bizimana Abubakar Karum canke Sabi reka dukurikiza makuru yacu ku muririmbyi z'uko izina rya Arafro canke kari muri Rich Frole ni Arafro ubona yuko aherutse gukora indirimbo imaze igihe kitari gitoya indirimbo imaze umwaka indirimbo yise Hakuna Matata nyuma ya iyo ndirimbo yakoze remix ayikora n'abaririmbyi batandukanye aho ndavuga nka Fizo Flow ndetse n'abandi ni Arafro kandi ubona yuko aherutse gukora indirimbo yise Papa aheza amezi 3 indirimbo yakoze mu kugira ngo asezere neza umuvyeyi wiwe yaraherutse kwitaba Imana ubona ko nikiriyo cyabiri hariya mu Ngagara ni Arafro rero agiye gukora indirimbo shasha izoba imeze neza cyane gose ugerageje kuri amasanamu yayo n'amasanamu yakozwe n'umuhinyanyuza bikora neza cyane gose ngaha mu Burundi yitwa John La benshi muramuzi nta utamuzi muri music industry ni Arafro akubwira ati get ready and take position the wait is over umwanya n'umwanya arayishira ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo zaba yitwa Moro indirimbo ifite amasanamu ameze neza cyane gose indirimbo itambitse neza cyane gose muziba mubiraba guys yes nuko reka makuru yanje ndetse na neza ndakomeretse hariya ku muririmbyikazi asanzwe aba mu gihugu ca Canada ubona ko ari umuririmbyikazi w'umurundi yibera hariya mu gihugu ca Canada ubona basundi bamwita Goddess Princess cyangwa Princess Muhoza ubona yuko tumuzi mu turimbo dutandukanye yagiye akora aho ndavuga nk'indirimbo umuti yagiye ryohera benshi ndavuga nk'indirimbo yakoranye n'umuririmbyi azwi ku izina rya Elise Boy ndetse n'izindi ni Goddess Muhoza rero ubona yuko aherutse gusohora karirimbo gashasha kameze neza gafite amasanamu ameze neza nimba utarakaraba ja muri YouTube yawe maze wandike Mukwano by Goddess Muhoza ni Goddess Muhoza kandi ubona yuko ariko aravuga cyane muri no minsi ubona yuko agiye kuja hamwe agiye kugaragara ku rutambiro rumwe na Harmonize umuririmbyi asanzwe bava hariya mu gihugu cya Tanzania umuririmbyi
karuhariwe gose hariya mu gihugu ca Tanzania. Ubona yuko ni Harmonize asanzwe ari muri tour hariya mu gihugu ca Canada guhera tariki imwe y'ukwezi kw'icenda mu mwaka turimo. Yari muri tour hariya aho ubona yuko Harmonize yagiye agaragara mu biteramo bitandukanye mu towns atandukanye hariya muri Canada, ndavuga nka za Ottawa, ndavuga za Toronto n'ahandi. Ni Harmonize rero ubona yuko agiye kugaragara mu giteramo hariya mu gisagara ca Edmonton. Ubona yuko ariho Godias Muhoza asanzwe yibera. Godias Muhoza nawe nyine ko yamaze kubiconfirminga officially yuko ashobora kugaragara muri ico giteramo nawe nyene maze agashobora guperforming. All right, ku munsi wa gatandatu tuzobabwira ingene igiteramo kizoba cyagenze. Stay tuned kuri Akiwacu Music and kuri Akiwacu Magazine. All right, reka makuru yacu rero tuyakomereze neza na neza hariya ku muririmbyikazi azwi ku izina rya Alvella Muhimbare asize kuri indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni Alvella ubona yuko nawe nyene ari muri management ya Wema Entertainment hamwe na Barinoji, ndavuga na Barandri promoter hariya. Ni Alvella Muhimbare ubona yuko aherutse gukwiza umuriyoni w'ama views ku ndirimbo yiwe ya mbere. Ni indirimbo yiwe ya mbere kuja umuriyoni w'ama views. Ubona yuko indirimbo yitwa Umubavu ari kumwe na Pin Page. Indirimbo ubona yuko iririmbitse neza atagitangaza kibirimwe kuba ikwijama ama views agera ku muriyoni. Alvella Muhimbare inyuma yo gukwiza umuriyoni ku ndirimbo yiwe Umubavu ari kumwe na Pin Page, Monia Fleur yaragize icyo bivuga ko aravuga ati welcome in the Mill Gang. Nk'umwamikazi wa Mill Gang sinoga ntaguhaye ikaze. Ni Monia Fleur nyene ubona yuko mu minsi heze nawe nyene indirimbo yiwe yakwijama umuriyoni w'ama views. Ni indirimbo izwi ku izina rya High, indirimbo izwi ku izina rya High nawe nyene yakwijama umuriyoni w'ama views maze akitwawe yuko ari nawe umwigeme agiye muri Mill Gang bitamenyerewe cyane mu muziki w'abakobwa. Yes, nuko anariko aravuga kuri Alvella Muhimbare. Of course mu gusozera sinogina ntakwibukije kuraba indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya King Baba Official canke Eva JT Baba King Baba Official. Ubona yuko aretse gusohora indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi azwi ku izina rya Jefferson. Ni indirimbo imeze neza, indirimbo itambitse, indirimbo iririmbitse fresh, indirimbo ifite amasano ameze neza, niyo bise Down. Ja muri YouTube yawe maze uyirabe wandike Down by King Baba Official featuring Jefferson maze uyirabe, uyilikinge, uyicommentinge, uyisharinge, everybody ashobore kuyibona, ashobore kubona muziki umeze neza. Of course ndagushimiye cyane ko wafashe umwanya nakurikirana Akiwacu Music y'uno munsi. Je banyita Jefferson Barge K the Horse cyangwa bakanyitaga gusa bikuye behind the camera. Ndi kumwe na NGM dukore Jefferson. Ciao ciao, hasta la vista, bless up.